arambwira ati nzana aja musiripe wabizi ambwira ati jana siripe mfise aho tugenda uzizane ndamuhaririza aza kumuhaririza uyu munsi eba aravugishwa nyene ivyiwiwe aravuga eba naransengera gushika naho haza umubani ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye hano kuri shano yacu turi kumwe n'umushitsi je ku mazina banyita Irankunda Ottoman. Uyu mushitsi rero akaba dukoranije kugira tubwire ivyo novuga ko ari ntahe vyamubayeho nawe yobidondora akababwira n'akazina hama bishobotse tugatangura akatubwira iyo ntahe yiwe kazi kanya nakibiri. Ego murakoze cane hama ndabaramukije aho muri hose aho muherereye. Akazina kanje nitwa Iradukunda Eugene Williams. Ego nkaba mba nga muri Nyabwete ya gatatu muri zone Kanyosha. Ino ntahe yanje nashaka kuyishinga kugira ngo ntange ibyo naciyemo, abo bikorako bibakoreko, abo byigisha bibigishe. Hanyuma ino ntahe jewe niga mu mwaka wa 4 haza umwigeme wo kwa data wacu araza muhira aje kutugendera twicaye twamukuyaga. Iyo mwigeme yamaze kuza turicara turayaga, niho yambwira ko afise umusaza we nawo afise agatunzi kamuha amafaranga. Mbona njyewe maze kugenda uko nari sanzwe ndi umutaxivero niga mu mwaka wa 4. Papa wanje nawe yayunguriza ibintu n'abantu, mbo caravuga ati nanje sinokoma ndi muri taxivero tireka ni ndabe ko nanje nomufata iyo ntabwo wundi mugenzi numvise ariko. Bukeye ndamubwira ko yoshobora kuntwara aho hantu, umusaza we yashoboye kuronka ivyo bintu, tuca turagenda arantwara ku magara. Ego turashika mu hantu, wowe ntiyanyeretse inzu ati nuhajya, maze kuhanyereka uwaca aragenda kubera nawe yarasanzwe aba ku Rutomo. Ngo jeje ndadodora ndinjira, maze kwinjira nkicinjira nyene mvuye muri portayi baca barambwira ati kaze muri Freemason. Nanje sinari ndabimenyereye, ndicara nicaye hejuru kuri portayi hari inkende ko yaje atinya ibikoko. Ndasaba umuntu ko iyo nyicare kandi hantu atari iyo nkende, cavuga ati oya guma aho nyene uwo n'umurinzi. Ndikora mu bwoba ca ndicara, mbo uwo n'umuganga ni ukuvuga uwo n'umuntu wa mbere kwakira. Carambwira ati mwifuza ibiki? Carambwira ati jewe narije kurondera ubutunzi ko noza ndaronka amafaranga ntarushe ntacumukuye, ataco nkoze gusa amahera hama ndayafise. Carambwira ati nukuri aho washitse kaze muri Freemason, ati ugomba ubugwaye uri ku nderuzo bagutambukanye portayi ubukize. Ati nukuri nanje ivyo nivyo nakwifuza. Bimaze kugenda uko acarampara ku muganga agira kabiri. Muganga ndamushikiriye arambwira ati okay ivyo we twavyumvise, ariko harabaho igipimo kugira ngo turabe neza ko bashobora kubikwemerera abavyeyi babikora. Ndabaza ati nangahe? Barambwira ati igipimo 15,000. Ndakora mu mufuko 15,000 ndazimuhaye, aca atora ibahasha aca ayashiramwo. Maze kuyashiramwo aca atora urunyuzi rurya dushonesha impuzu rwirabura arayazingira, aca ambwira ati yagumane mu maboko. Ndayagumana ndicara, aheza akanya antwara kundi muganga agira gatatu.
kugira ngo shikire umudokiteri naciye kuri batatu. Bimaze kugenda uko ndamushikira uwundi muganga arambwira ati mukuri karibu muri sanze aha nta kintu na kimwe tudakora, timbo ushikiye jewe ushikiye n'umuganga sawa. Mu nyuma niho baca bantwara kuya mu dogiteri turabonana caranyicarika, amaze kunyicarika ampa agatebe kariko irangi ritukura n'agasaraba nk'uku niko nicayeko. Mbo acarambwira ati waje amahoro, ndamubwira ati nkuri naje amahoro kandi ndashima, ariko nanje nashaka ubuzima, nshaka gutunga ntacu mukuye. Acarambwira ati nkuri aho ntangura n'imwe ivyo turabikora. Bimaze kugenda aho acarambaza none urafise abavyeyi, ndamubwira ati je ndamufise, papa wanje arasenga kandi cane, timugane sinumva ukungene ibi bintu bava binkundira. Afata ati nkuri nta ngorane n'imwe. Arambaza none mu ubuzima gute, kubera nanje nagomba kwerekana ko umenga ndagowe. Ca ndamubwira yuko muhera dufise ubuzima bubi nyene dukenye, nanje nshaka ko notera imbere. Aho nyene nkejeje carambaza watanze amahera y'igipimo, ndamubwira ati yego amahera y'igipimo nayatanze kuko warayinjirana. Aravuga ati sawa, ati arihe, ndamwereka mu bahasha zati yagumane. Ahetse akanya carazana ikiyo, zanye ikiyo aranyereka, avuze renda ndakwereke papa wawe akaza akora. Anyeretse papa ndamubona ari mu modoka ariko aja ku rutumo, kubera papa apakira imizigo n'abantu, apakira amavuta, ibidudu, ibitoke. Avuze papa wawe muga tirinda ndakwereka uyundi. Anyereka mama wanje ariko aradandaza mu isoko indagara mu Ruziba, munyeretse ebana. Avuze kandi akwereke muhira naho iwanyu ngene hameze. Anyereka muhira aho nabiraba mu kiyo, nkiki twirabamo gaje ndabibona nka televiziyo. Anyereka mushikanje, mbona mushikanje mu gikona ariko aracumba ubugari, kuba turi saa sita. Namwe gusa mushikawe twayibugari mu nzu, twanyeko ati iyo uje ngaha kizira kubesha, twe tuba dukeneye abantu dufashe. Bavuze mu kuri urana ko ubuzima iwanyu mu bufise ubwo kwisumamo basimbura bufise. Ambwe atego turabufise ariko si cyane, sinocangwa nishimiye ubuzima bwa papa. Nanje ndiko mparura kazoza kiwanje ko mu myaka iri imbere gatoya. Amaco kiri ngaho uyo muntu yari karabikubaza, nta bandi bantu bari bahari? Mbo wa muntu we yari yaguherekeje, byo byari bimeze gute? Yari hanze canke mwari muri kumwe? Okay, nkitangura nakubwiye ko wowe yanyeretse umuntu ati ni hajya, ndagenda kuko nawe yari asanzwe aba ku rutumo. Amaze kuba ku rutumo rero wene yaranyeretse ati ni hajya, wene acatera yitangira mpiri wabo. Nikuvuga kandi winjira wenyene, winjira wenyene, nta muntu mwinjirana kuko nta muntu bashaka kwamenya ivyo wundi muntu. Bisigura rero ko mwari babiri, we n'uyo muntu yari karakubwira ivyo bintu ko bimeze? Yego cyane, winyene gutanga ubutunzi. Twari babiri. Mbo bimaze kugenda uko carambwira ati nukuri indira turabe ko bashobora kukwemerera abavyeyi ko ivyo bintu ushobora kubikora cyangwa ushobora kubironka, tibabonye n'ubuhanguzi bwa sawa. Aracana imbabura, ino mbabura dukoresha iwacu, arashirako amakara, acanisha ibigafu. Abatazi ibigafu ni kujya kuntu dukora amavuta, hanyuma bijya bakuramwo banobora mu mise, bijya bigafu rero nivyo yacanishije. Imaze gufatwa imbabura acangatisha ku kuboko, ndamubaza none shisha, arambwira ati oya wewe shaka ukuboko, ati niwumva ujugumiye ucukurako. Ashaka ukuboko, siza ku kuboko imbabura irikiraka, aca afata intuze urunyuzi urudu bakoresha ku mpuzu, araruzingira ku mutwe wanje, acatereka kikiyo kiramata, carashirako nyene, acaratora
akanogira n'umuserusembe w'intama aragira vy'iwiwe gusa ntivyari vya cane. Haheze umwanya numva nyene ndiko ndajugumira nk'uku ca ndakurako, ndamubwira muganga ndiko ndajugumira ca ndakurako, ca ndakurako, maze gukurako ca ndagira aca hicara umuntu w'umwigeme afise inzobe ibana w'umuzungu. Tukiri ngaho gato, uyo muntu w'umuzungu yaje nta ucinjira nta wabonye ashika ubwo nyene no kugira ivyo bintu vyiwe. Sawa, ni kuvuga ko maze gushirako kwa koko kuri yambabura nije nariko ndamuhamagara nawo akakoresha amasukuri yiwe akamuduza nuwo bita ikivyezi ciwe basi. Amaze gushika arambaza gute, sawa mwifuza iki, ngati ukuri kandi avuga ikirundi, avuga ururimi uba wumva niko bagushirira niko muvugana n'uwo muntu. Ndamubwira ati ndifuza ubutunzi ntaco umukuye kwama ndaronse amahera. Ati arambaza ubuciye mu nzira izahe, ndamubwira ati nshaka ubutunzi buciye mu nzira z'agatunzi, ko notunga agatunzi nkaza ndatuma amafaranga mu mihana kugira ngo nshobore nanje kwibesha. Kuba ariko baradukurikirana hariho abatazi agatunzi ukabasigurira gute kugira ngo bamenye agatunzi akariko? Murakoze cyane. Ni kuvuga agatunzi ni ikintu baguha uba ufise wowe nyene, hari kuko turi kubiri, hariho ako ugendana wewe nyene nko mu mufuko, n'ikindi baba baguhaye nko guterekerera ubutunze mu nzu nk'ikintu cy'umuzimu, ubutunze mu nzu utuma ati genda hari ndaza kubikubwira neza bitwagera imbere. Bimaze kugenda uko arambwira ati nukuri mwe muravyemerewe, tubona muri abana ego bameze neza kandi murinda atangurane n'imwe, ati muravyemerewe kubirondera. Agiheza kumbwira uko wowe yacagenda tarayonga sinasubiye kumubona. Muganga aho ntituba turi kumwe aba yasohotse, muganga acarinjira tambwira ati fata ya mahera winjirane aha mu cumba, hama ucubona uruzi. Ni kuvuga ugeze kubwo ruzi ku nkombe nk'uku kuri fondation, ni kuvuga ko mu gutanga ayo mahera urumva uruzi nuru ca ndabino nkayatayo nk'uko ntarabayo nkatayo kuko ndavyeyo caca yari yambwiye ko ijini zishobora kuntwara. Ndinjira mu cumba rugurura nuguruye mbona y'uruzi rwa Ruzibazi rurengana, ca ndahindukira ndatayo ya mahera ca ndinjira, hama arankorera nyene carambwira ati ubu rero genda wisuganye tuzogutelefona uzana amahera dutangure akazi kawe. Ca ndataha ntashe, umuvyeyi wanje nawe umuntu akaze cane. Ni kuvuga ko umuvyeyi wanje ashitse yahera ku mwana wa mbere abaza nakariye wumva uwo batumye barambwira ati twamutumye uyu nawe ntituzi yari. Nukuri nari umuntu nkubitwa, narakubitwa inkoni nangaye, unasivye gusenga umuvyeyi wanje caba igiti. Eba bimaze kugenda uko nico gihe umuvyeyi wanje mbona ntaco mvugishije, ntankubise ahubwo wanyakiye avuga ati mwananje wiriwe wafunguye. Ndamubwira ati mukuri papa nagiye. Muri make wari watashe witeze gukubitwa? Nari natashe niteze ko nkubitwa. Uca usanga umuvyeyi agaca asanga umuvyeyi nawe yahindutse, ahubwo anyakiriye nk'umushitsi nahora nk'ahantu ngira rero bamvuye nko hanze. Bimaze kugenda uko ego ndahiga amahera ndayabura, hakaba habaho umuhungu yitwa Richard yadandaza ku kabare, adandaza ku kabare yataha muhira. Ndamubwira ati Richard jewe burya ndiko ndondera amahera mu nzira izi none nabuze amahera bambwiye ryari nduruke. Nukuri nawe yari umwana kandi nawe nyirasaye mugabo ndabimukwegeramo buke buke, kuko nanje nari nabitanguye navuga ati dutunge n'ingoga kuko
ko Nyabugete bari ko bayica amabarabara navuga ati nanjye nduca ngura mu Nyabugete ngira amapangu urishare aca mu biti mu bijana mbo ndagenda mama wanje ndamuhendahenda kubera yarazi ko nkora taxi vero yarazi ko akanati ndakaronka kuko mw'ivyo bihe nari umwana ndi ku murongo nakunda gusenga kuko abavyeyi banje barasenga yego mama aca nkijana aca babizi ngezeyo aca bambwira ati genda kuri agence mu Kanyosha urire ucuza aho ndagenda ndurira ndashikayo maze gushika baca bambwira ati genda mu Buyenzi ugure ibitambara by'abafrimason ibitambara bitukura ti ukoze ko ni kuvuga yuko kirahingiye cyane kimeze nk'impunzu nk'uko bw'iki gitambara nambaye nuko kimeze kirahingiye cyane cadagenda maze gushikayo barampaye agati ngenda ndahekenya mvuye wiwe ugiye aho mu nk'ivi wiwe nja gufata bisi yarampaye agati genda urahekenyaka ngeze ku kaburimbo nzamana tundu sita shashi iraje ndahagarika nsanga irimo babizima gusa ni mota mawundi amwe menshi bambwiye gushikane ndamubwira ati cenge muri ville ambwira ati sawa candurira ibe nibambajije ndaza tugeze mu gitaza baca bambwira ngo kandi urashonje cabagatego je ndashonje kabisa cabarangurira inyama barangurira urobe cabangurira n'ihando ry'imiho ryahando ndarikubita byose ndarimara ndagera muri ville ngeze muri ville ndagura ibitambara vya frimason imetero nayigura 35 ngura imetero 3 aho mu Buyenzi wari dufate warushitse aho mu Buyenzi bari bakubwiye cyane muri ville bari baguhaye adresse y'ahantu bikuru ndacanke wagenda nyine kubaza bakubwiye gusa ubwoko bw'igitambara kugira ngo ugende kuburondera cyane bari bakubwiye atubikura hana murakoze cyane ni kuvuga ko bari bambwiye ko ngenda ku 14 mu Buyenzi ego ndagenda habo ubunyakira arambwira ati bite ni sawa ugiye kwande ndamubwira ati banano barangiye umva umuntu baje kunyakira we yaciye agenda kunyereka aho hantu maze kwinjira sanga hariyo umumama atava no hasi kimama kirigibushe rwose barambwira ati bacibanyicaka nkariya cyangwa ati tukumva duhangane undabe mu maso nk'uko ugakomaguzwa ucutaha kandi aho mahera uriho imbere ndagenda nyene banyicaka nkariya turarabana n'uwo mugore kuko wene ndamuravye uku ndiko ndamuraba mu maso yiwe wari umuco wo kujya kwizuba mugabo ndahumiriza nyene ndakanura ndamyora ijisho murabona ko ndarifise ndagumaho turarabana turahangana n'ikintu cy'umunota wose ntakomagujwe baca baranzanira ibitambara bya frimason baca barampa ngo n'amabuji 3 ibuji imwe ingana kuya ku icupa ry'ikiyeri itukura iyirabura iyera baca babishyira mu shashe 4 zari zashashe za Rambo batari bwazikuye barahambirira nikuvuga ndi no muri bisi zamuta gose byaramota maze gushika bace bongera bandugika mu Rumonge ubwo nyene nkishika genda mu Rumonge ugura ikibiriti ca brike mugabo ugicanye kirekura umuntu zeya urubeya rutukura ruhingiye rutukura bambwira ko ngenda mu Rumonge ngeze ku isoko ca ninjira ahantu hari kampuni nini y'umwarabu cashobora kwinjirayo ndagenda sangayo hariyo abarabu ababwira ivyo ndondera barakimpa nongera ndakwita ruturu no ku magara mbo caranyereka ibintu akantu nyene kameze nka kujya kubisoro kameze nk'uko kuze ku ibingorongoro vya kera arambwira ati akantu rero kazaba kizana amafaranga naka
akanara kanyereka barakora mbo hageze mu 12 ndababwira ko nshaka gutaha kibarambira toke wewe taha kandi ko nava abantu ntabashegeze muhira papa ntigira nshwanira nk'abandi bana bangaye igiti barakubiye yego bimaze kugenda uko barasubira barantumako mbo umwaka urahera ntirondera ivyo bintu kuyo muntu vyaranze guhera uyo muhungu amfasha yamfashe mu mugongo arakina arasubira gushika naho nawe nyene turaduga nawe baza kuri kubesha gushika naho babonye ko twarushe baca baraduca umuti kuvuga amfashe bisi sinari tukiri ngaho muri uyu mwaka wose wamaze wari umaze kubona umusaruro wararonka amafaranga byagenda gute wamaze kukwereka ico kintu wavuze kimeze nk'ibingorongoro cari kw'ibingorongoro vya kera warabona biriko birakuzanira amafaranga byari bifashe gute yego ni kuvuga ko bo bahejeje kugakora barahejeje gukora barambira ati rero ubu ikintu gisigaye ni poudre bita ngaruzo na parfum bita gafeta ivyo bintu bibiri ukazobironka uzocuca uzotu uza ugatora tukugira ingene utangura kugakoresha mugabo wobo izo parfum niyo poudre bobo bari bazifise baranyereka barapima barapima baragura ibisimba bitatu baranyereka nyene baravyestara baranyereka ingene nzogira mbo nikuvuga iyo poudre bayipoma nkungu iyo parfum niyo bagapoma kugira kubera ari umuyaga ndibazagira ko bakagira nko mu muyaga nikuvuga ya poudre nayo niyo yibagiza nk'uko dufatanye nka wewe ndagafise havugira ati nkeneye amafaranga ari mu mufuko amazi nyinga ndayagenda ni wanje azi wanje nikuvuga ko rero wewe dufate nawe urikavye urabuza amahera umva ko dufate n'amahera menshi nawe urashobora kuvuga ati nanje ntegerezwa kuja ku mufuko kuyaraha nikuvuga rero ya parfum iya poudre na po bapoma hejuru we yakwibagiza ubwenge bwo kwiyumvira ico kintu kuburyo utashobora kwiyumvira nawe uje ku mufuko akugaburiza ivyo watavyo sawa canke urabe ico bakigutwara ayo mafaranga imaze kugenda uko barapima ituro ya mbere kazana 12 miliyoni 12 ndayabonye umenga noyagwamwo ndamerereza barambwira ati yatuza ayasaye wawe aya nayo wacu wewe wigenda urondera ivyo twakubwiye ni wabironka uzocuza nararondeye ndasubira kugeza ku zuba ry'uno munsi wigeze uronka sinigeze ndakaronka mugabo mu nyuma yaho nk'ibirondera nyene nk'ikirondera narababwiye ko nahereye barambwira ati tora genda twebwe twakoze ni genda ukoresha barantira ya bimwe vy'iwabo none w'Imana ndabishikanya muhira gutangura kurira hano hantu watuzanye turasha iso wawe aratubujije amahoro iso wawe asenga cyane kubona bizanye shika ndabihamba mw'irembo ndiyimba ikinogo ndabihamba nyegeza mugani nari nabisize mu nguniya no mu mashashi avuga ati ndindiye ngire ntavyestare nanje ndabigira mu cumba nanavuze kuko narabizanye ku mugoroba ati nabishikiza ko nararana n'abatoyi banje ndabinyegeza maze kubinyegeza navuga ati nibwaca bakagenda bagiye ku ishure nzoca ndabikora ndiko ndabikora nukuri byatswe kunyica haraza umuyaga mwinshi abantu kubita ko hariya na hariya ebana biravuga yuko ntegezwa kubisubiza kwa nyenevyo ikibazo none ivyo bintu wavuze ko vyaritse birarira bishitse muhira kubera ko papa we yasenga cyane none uburyo byariramwe hari ubundi muntu wo hanze ashobora kuvyumva canke vyarira ku buryo ari we wenyene uvyumva jewe ndubumwe kandi vyarira kujya kwa gahinja kujya kumwana umutoyi akira gahinja niko vyarira mbo bimaze kugenda ko ndamutelefona muganga avuga ati urumva ntivyari bikunda garukanira ndamugarukanira ubo mba ndamuvuyeko sinaherewe ndabandanya nza ndigira mu gifumu ndaja mu gifumu ndaragenda inyanzarake urumva iyo waciye umuheba uwo ca ndamuheba ca ntora inzira y'inyanzarake
Nyanzarake ndagenda ni kuvuga uriko uragenda i Nyanza ntuba urashikayo neza ubugeze ahantu bita ku Musatwe. Ikibazo aho mu kuja i Nyanzarake wari ufise abagenzi wabiyagira bakagutoza imitwe y'ahantu wogenda canke wafa kugenda uko nyene? Mbo ni kuvuga yuko nanje narabaza ndiwe nkuko turi kumwe iwawe ashaka kubaza muganga wize undaye wumva ukacubwira ndamufise umva ari nk'irya mbere narakurindira itike nkakumenya na rasyo ukashikana kuyo muntu maze kuhamenya nanje nkaza kubisubizayo. Maze gushika aho hantu kuya Butama barambwira ko avugangwa ibanda mujako arahama imiti ibara ndatangura kuza ndamenyekana menya abafumu benshi kuvuga naraja i Nyanzarake nkaja mu Rumonge nkagenda ikabonga nkaduga Mabanda nkaduga imakamba nava imakamba no mu Rutana ndashikayo ndava mu Rutana ndaja ngaha Imwaro Ikibumbu intara zose nagenda zimenya nazimenyeshwa aho hose wagenda urahura n'abafumu batandukanye uko kandi ko nawe uhura n'abatandukanye niko nakoresha nanje ibitandukanye banje imiti nanje ncisha mbo kugeza naho ndonka uyundi nyene nsubiye Nyanzarake uyo mu mama aranca umuti ndagira ku rwego ko buza ndayonga nkuko turi kumwe nka wewe haje nk'abantu baje kundondera ari nk'uwo mperanye wewe waheruka twicaranye ukandondera ukamba gushikaho ya mafaranga bari kurarondera rero abafumu bose wagiye uraja ko mu ntara zitandukanye nta numwe yigeze guha n'amafaranga na make yo kwikenura byari byifashe gute? Mukuri nta muntu n'umwe yigeze ampa amafaranga ngo genda wikenure ahubwo aho kwikenura nije nayabaha nije nayabaha nije bayanja. Bimaze rero kugenda uko niho navuga ati reka basi byo kurondera amahera ciyo myinzira ndabihebe nza ndigurira amadawa amahirizi mfume nza ndidadariza mu bajene tuntangana. Amahirizi kuba ariko baratwumviriza batumva ivyari by'amahirizi ni mbo ni kuvuga amahirizi ni umuti ni nko umuti bashobora kuguha ati wewe genda uno muti nk'iyo ugiye kwiba uzohora ukoresha uko canke naho nkiye ugiye kuresha umukobwa uzogenda woze uzokoresha uko canke naho nkiyo uvuga ati mbo nkiriye umuti wo kudandaza mbo nkiriye umuti wo kuja gusaba akazi ahantu mbo nkiriye umuti umva ni vyinshi ivyo byose biri mu byo wakora iyo miti warayitanga ego none tuvuge ko hariho abantu tubona bari mu nkundo biciye mu miti y'ikirundi canke biciye ku bafumu muri ubwo buryo uriko uratubwira hari abantu bashobora gukundana atari urukundo nyakuri byaciye muri ibyo bintu by'imiti? Ego cane akarorero urashobora gukunda umwigeme wewe ugiye kumukunda kumupropoza akakwantera mugabo we nawe wamaze kumuha ikibanza c'umutima ukumva neza kumukunda mwico gihe nawe akakwantera rero mwico gihe wewe tuvuga ngo jewe ndakagaye kaco usanga ugiye ku mufumu kurondera iyo miti uyo mukobwa mukazokundana umukobwa akaguha urukundo rurenze mugabo impera n'imperuka nawe uramuherako urumuheze ko akwanka kugira ngo ngira ngo kumwanda mukuru niko asigara kubona kuri we. Ivyo rero warabifasha abantu ukabibaha kandi byarakora? Nukuri narabifashije abantu benshi nukuri kandi byarakora na jewe narabikoresheje kubigeme narabikoresha cyane. Novuga ko muri ya mafaranga nagenda kurondera ci muri zanzira amafaranga naje nagarutse kuronka warugo rudandazwa nakora naragenda maze kuronka umumama Nyanzarake yarampa imiti genda uyu bawugiruku uyu witwuku uyu ukora iki nkagenda nkayitora nkayizara muhira nukuri nararonka abantu benshi bavuye no mu ntara zitandukanye. Mugabe imiti wishikanye muhira ntivyakusanisha ngo bikumara amazi nka twakuye kwa bwa butunzi wahonzana muhira? Mbo ego kuri ico ntivyansarisha
kuko byari ibintu nkaba nifitiye akabege nashira mu kabege aho byagiye kumenyekana gatoya ni kuvuga narabubwiye ngiye gutora uwo muti imyanzaranje ndawuzana ndawushikanye cyangwa reka rero maze ndawupima gatoya ndaca muri dushe ndoga ndawisiga maze kuwisiga canja ku botike ngiye kugura umukati ngeze ku botike ndasanga umumama afise umwana yambaye agapira atakabutura yambaye ari gusuma kubera rure wa muti je turabanyungu turi kumwe wewe turabanye tukahuza imbonero wewe wumva ko jewe ngira ngo uwo mbona kujya ku mwami ego kujya kwa gasore nuko wambona mwami warankunda ukumva neza ko wewe nyene hari ico wonyibwirira mbo umumama tumaze guhuza amaso mbo ndagura wa mukati ndasohoka wa mumama ivyo karasuma carabitangaho carankurikira ankurikiye arambira kwa nkunda ambwiye kwa nkunda kuri nanje ndamubwira ati nanje nagukunze nta kibazo na kimwe turagiranira ibiyabo gushika naho dutana muhewe tugeze wiwe tuhasanga akana gatoya gafise nk'imyaka nk'umunani ukana kabona ibiyabo turimwo na nyina gaca kagenda ku mubanyi wase wiwe gaca karamubwira ati burya rero muhira ari urugabo muhira ruri kumwe na mama wa mugabo nawe w'umugenzi wa papa wiwe aca telefonasi rero turayaga wa mumama ndamusigaho ca nditaye maze kwitabira ngeze muhira ebaga gatoya ngeze muhira ca ndahasanga umugenzi yaje kundaba yaje kugira ngo yambwira ko ashaka umuti wo kugira ngo ntazaradubura mw'ishure ngo turayaga n'umugenzi heza akanya rero ndamuherekeje ngeze hepfo yo muhira ca ndubura na babagabo umugabo rero sinari zo mu documentation ko nyina uti barafata inkoni giti eba baca barambaza bagenzi twamanye twagararanye kwiyo botiki ca ndagenda kubazana ndaberekana ewe n'uyo muhungu twari kumwe nawe nyina inkoni eba bambwira yuko atabirebeye baca baranyica bimaze kugenda uko ndagumaho mukuri abantu barantabariza haraza igipolisi kimaze gushika baravuga ntisubire kubakubita baca barampara ku gipolisi ndarara ku gipolisi maze kurara ku gipolisi ngo bukeye maze kurara ku gipolisi mu gatondo uyu mugabo ntiyaza chef de poste amutelefone aca mubwira yuko yagiye ku kazi ahubwo tugumeho nabo bahuru baza kuza kudutora wenyene atwitwara mukija ku gipolisi waramenye ico uriko uragirizwa canke waciye urugendo kuvuga yuko nagirizwa viyore ko ariyo nakoze kuri iyo mumama mugabo jewe nayo nari nakoze kuko sinari nabikunze basimuye umwanya ko nshobora kubikora kuko iyo nshaka kubikora yumva ko ibiti nari ndayifise nari kugenda ndabikoze kandi no kumwibagiza ko ivyo bintu vyabaye nawe nyene naba ndabufise yari kugenda ndabigiza mugabo mw'ico gihe ntacyo nashimye maze rero kurara ku polisi ngo harabaho umukobwa yari yaje kutugendera muhira yitwa Larissa yava mu Kamenge yarakiri muto mugabo ntiyari muto cane yariga mu 8 aramubwira ati genda muhira mu cumbi wanje urabe muri karya gashashe harimo umuti wanditse ko murekarera uwunzanire muca ukora icayi uwushire mu cayi uca uwunzanire kubera mw'ico gihe papa nari naramugambarariye papa yarandekeranye ntiyigeze aza ku gipolisi aravuga ati aho ntumbaza novuga ati nyina w'umuntu ni nyina w'umuntu vrema ego abahungu dukunde ba mama wacu kuko nyoko ni nyoko mama yarambaye ko n'iryo joro yaraje ararira hari abavyeyi usanga bafise ibigumbagumba baca bajya kubakurira ararira ngo mu gatondo aranaza mugapapa ntiyigeze aza wa mukobwa amaze kumutuma vya bintu aragunzanira aranyemuriye amaze kuba ndemuriye ndabinywa mu cyayi bajeje kubinywa mu cyayi
ni kuri sindaba benshi byikatiye ngo muri Nyamutarizo yaraje imbonera kure ziraza ndaronka abantu benshi baje kumvugira ku gatwe kiwanje ubwiheza kuwo niheza kunywa umuti niheza kunywa ico cayi canje abantu baraza baravyigako nukuri barandekura bamaze kundekura yarahaje mbere ico gihe uwo mwanya yari yarahiye ko atashobora kuza yamanuye nkama arahashika baravugira nabo bahungu turatanga ibihumbi 10 by'aho hantu twaraye tumaze kuyatanga ndaguma ariko agatima k'iwanje sinigeze mpagarika mbone ndagumaho ndatangaza ya miti yanje naratangaza imiti y'abakobwa naratangaza imiti yo kwikura imikoshi nkadandaza imiti yo kudandaza mu mabotike cyangwa akazi kanaka cyangwa nkabura umuti ugiye gusaba akazi ibimeni n'ibyo nakora ibintu byinshi ndagira rero ku yindi ntambwe bandangira umufumo n'ico gihe nururukiye ku Karonke ahajya mu Kirasa uwo muhungu amundambiye yaba itankoni imutumba maze gushika itankoni arambwira ati tugende kuwo mufumo numva ndavuga navyutse muhira isaha ya saa 9 ndafata bisi ndururuka ndaduga n'iwabo ndamutora turafata turagenda n'amaguru mba naciye mutumo didi n'amaguru turagenda gushika naho duhura n'abantu numva harageze aho dushika nkantu ku gasantre kumva inzara tugomba kurya turahura n'abantu ndababaza ahantu tugeze nihe turatubwira ati ati aba bantu ubona bariko bagenda gushora ibutambu ndavuga ati imutambu nazananye mu byabitanze turagenda gushika naho gutwirira haragera saa 2 y'ijoro tukigenda n'amaguru nari nambaye isokisi nshasha twageze gushikayo isokisi zaranunse no gutuka zatabaguritse bobo turashika tugiye tugeze saa 2 ndamubwira none ntidushika avuze ati nukuri turacagenda wa muntu tuca turamutelefone avuze guma nyene ndaje kubatora turicara ahantu tugeze ahantu mu biti ebana tamuhana n'umwe turicara twicara iminota 30 eba ngo ni ikintu kidanje amatara ikirere eba aheza akanya y'amatara turayamura ndabona umuntu ari imbere yacu ariko araza mbona haraje uwo mufumu afise n'urutaro mu maboko avuze mwihangana ahantu mwari muri ni habi ahantu no kenshi hakorerwa inama ati nicyo gituma mumbwiyeho muri ntaco nza kubatora ego tuca turicara ryari rya mbere muri urutaro twicaye tuvuga turayaga nyene gatoyi mu nyuma cyavuga ati twitegure rero kugira ngo dushobore tubandanya iyo twabwe turaca turicara twicaye twese twicaye ukubu je nicaye uku wa muhungu inyuma yanje wa mutama imbere yanje mugabo wa mutama wo yicaye kuri wa mutama mugabo twebwe twicaye hasi acarambara mu maso nk'uko nawandi aramukora mu maso dukora mu maso twese tuca guhumura ntivyababigi kugira ngo dusubire guhumura mbo tuca turumva umuyaga haraza umuyaga mwinshi kujya kw'indege igire haguruke haraza umuyaga mwinshi ebana yaravuze ibirimi vy'iwiwe tuba turagiye turi mu kirere nkarumva abantu bayogora nyene bavuga nka kujya kuba wowe uri mu soko urumva mw'ico gihe rero izari nk'ibisi zamaze kuri kuziye nabo benda ko muri babiri twari batanu kuvuga wowe yakwicayeko twe turakwikira sinokugira ukungene natwe twahagurutse rumva na maje yiwe bakoresha turashika iwiwe tumaze gushika iwiwe hari mu gushika iwiwe twasanze twicaye mu bandi kumva nyene muri saro kuko twasanze abandi nyene baje kwivuza bava mu ntara zitandukanye abava i Bujumbura ava hehe twicaye ngo turagumaho
turayaga nyene turatera inkuru hageze rero saa sita y'ijoro acara tuvyura avuze vyumuke rero ufise ikibazo wese camuzanye tugitanga turagumaho twicara nyene ku mirongo kugira mwaje mubasanga niko mwicara mugabo twebwe kubera umuntu yaramunzi yaciye twe twamuduganiye ikanyana iyo mutaha kora umuduganiye ikanyana yaguhera turaduherako aduhereyeko ikibazo ni cakindi nyene jewe nabwiye niruka n'inoti ndavuga ati je shaka amafaranga wewe wagumye ukwirikira kurondera kagatunze kagatunze wari wakahendeje wavuga ati je shaka namubwiye ati gushaka amafaranga bimaze kugenda uko turagumaho ego amatara bahari abagenzi bivyeyi vyiwe nyene yaba yambaye inzogera ngaha ku maguru akagira n'umufuku akaririmba ikiririmbo ciwiwe nyene naje ngumva ko urwo ruririmbo rumenyoye kuba nari maze kugera mu bafumu benshi vyabisiga nanje nyirore aragitambira mu nyuma aravuga ati nitekereze ibivyeyi bigira bishiki ndumva ukwise hodi aravuga karibu aravyakira mbo bimaze kugenda uko twese turatanga ibibazo jewe uwo muhungu twaryuganye wene acarabisha umukobwa bakundanye ko amukunda vy'ukuri ni kuvuga rero uri umukobwa uri inkumi yatuma ikijini c'inkumi uri umusore yatumiye umusore uri umugabo yatumiye ikigabo kijini c'ikigabo muga ivyo vyovyo yakoresha wene vyari binyamasoko ivyo bita ibisigo bimaze kugenda uko ngo bica biragenda bigiye jewe inyishu bampaye baca bambwira ati wewe kugira uronke amafaranga uzogenda urondere amahera 10 rirya 10 ry'iwacu bakuye rimwe rya kera abaryo uzonzanira umva inyishu iwanje ndayirose bamugenzi nawe aramubwira ati ahubwo wewe ufise abakobwa babiri no mu 15 bavuze yuko bazofunga bakura bose bakwice kuko barakuniganira bimaze kugenda uko habaho uwundi yahamagaje umuvyeyi wiwe kandi umuvyeyi wiwe rero baramuvugisha nyine ukumva ko ariko aravuga bakamubaza n'ibibazo ukumva mvuze nkumubona kubera ntihaba habona gusa bamubajije warumva ijwi ryiwe none se warumva ati uyu ni papa bimaze kugenda uko nanje tuvuga nanje niho muhagarara papa wanje ndamwumva kuko papa twahubutse ndamuhamagaza papa baramunzanira aravuga karibu avuga none ahantu ndiko numva hari imbeho bimeze gute baravuga ati yantu hari imbeho uri ku muganga mbeje n'umushaka kwiki jewe ndamukunda gusa afise umugaba umva nagomba kumviriza ivy'ubuzima bwaje kunina bipana kwari ivyo yaravuga kuri naramuhaye imodoka iramunanira kumwe nyene yabibwiye niko bamuvugishije babivuze ndumva ko ikosa ni kuri je umuvyeyi wanje afitiye kazozana vision nziza ivyo bicibera rero wamutahama ndamanuka manutse nja muri ville kurondera yamahera bavunjana 10 nari kuza 30 amahera 10 yake amahera 10 yake naguze ndaguze mu 30 cyangwa aho rero mu gutaha naserukanye mu Nyabiraba naciye mu gitaha yampaye agatambira ati kano gatigenda gake mugere narabujabutse kanyosha ndatahuka n'amaguru naciye mu gitaha ndakokora yaje naragenda sana turangagenda cyane urukira mu Nyabiraba cyafata moto maze kugenda uko nsubiye kuri wa muganga mbona ntakimviriyemo mbona agomba kunya amahera ndabihevye naguma kumyaho cyangwa n'uwundi umuhungu yitwa Fabrice ubu asengera muri Roma akagera mu buzima uyu muhungu nawe kubera numva amateka yiwe
ndamusonga ko buke buke acarangiraho afise n'inkoni y'ideplasi ashobora gucumita inkoni ino kavuga kumenya mukunda kubona umuntu yasize n'umukunguzo ngo wowe rero yari afise inkoni twabira nico nyimba avuze ati jewe nkeneye kugenda inyanzaraki twagiye uko inyanzaraki bimaze kugenda uko ndamurondera ndamwicarika ndamurondera ku bugenzi kuko n'abantu mena abo bakunda abantu bamenyerana cyane kandi ndamubwira nanjye ivyo ndimo ambwira toki wewe ko bimaze uko sawa yomba ntabanga wote we ntabanga wote cyo turafatana tumaze gufatana Fabrice atangura arantwara kumutaramubi muguru umva je bya bindi ndabidandaza ya miti wanje wa undi w'inyanzarake nguma ndamuja nguma ndandaza kuko nivyo byanyamika amahera yose wakoresha mu ruko kwiyunguruza ego namuja uhandi nayakora mwingo rudandaza leyo miti wayironka kuri gusa warayirangura wayironka okay nuko iyo miti uyo muvyeyi yarama genda kudandaza je nkadandaza nimba ndandaje nk'ibihumbi ijana ni kuvuga yuko wowo jewe narifise icupa cy'uwanje ndashira ku kameza mw'ijoro yacatse kuyatora uwo mufumo kandi mw'ijoro nkuko wowe turi kumwe wowe ntushobora kumubona nije ndamubona tukayaga arayansigiye akansigiye niyo yabaye wanje nyuma sigiye nkatara ntamenya ati zitrandi ngo mbega zonone inzi wanje bimaze kugenda uko turajana niwa muri Fabrice turajana ibana nukuri ndakomera ndatangura ndicisha ibidoni bijya byo kurwana kubyo tujya kukwisi ko fata kuvyuka wagira nyimba ari kinyunga ndakuriye ibana n'amasaha biragahera muvumera gusumba ivubi ivyo ndabicisha nkejeje gucisha ivyo ndacisha ico bita iberwe ku muntu nuko unkawe turahuye nkacavuga ati atumare mukuri ndakenyemerewe nabi muramijana aho mwico wewe waronka amahoro kumuhejo cyane wanje kandi kuri nyishuza bakanigombe nayabuba shatse ico gihe ukuri ngovuga ati kandi ngo siko sinakena inoti nari nazo karaoke ninjye mushatse bwiza hehe kubona ne ngoho ntavye kurabimye oya narashobora gutwara nk'abajana je barengaza none nk'amahera wakuye muri ivyo bintu nike kintu ubona yakumariye wo kwerekana bo ni kuvuga ko uciye muri iyo nzira ni manje si ibintu baguha umva ukibijamo urabona ko uzotunga urabona ko ari ibintu uzokuhamana mu myaka mugabo ugasanga rero umaze kubibamwo ugakomerana navyo bifise andi mategeko uca usanga agenda kuremera ni kuvuga jewe amahera narayaronka mugabo kwiyumvira umugambi kuvuga ko notunga impene kuvuga ko notunga inkoko canke urukwavu ivyo nivyabaye kwaba kwambara imboga nziza ubu mvuga ati ibana nigutumye imboga natumye imboga zitatu kuri swasana ivyo nabaza kumvira ngo ayasigaye kukwirikira iyo kuri muri ivyo umuhungu turakomerana ico gihe nari maze gushika mu mwaka w'indwi niga kwa Basoromba niga mu video kuri umuhungu gushika naho ngeze mu city abigeme bantinya ndamutse uko cenda kura mu kiji si vya bindi baguhenda ngo iki niki cenda kura mu kije nyimba mfashe bisi wafata igihe mpaka ndamutwaye iyo nshaka mpaka ndagushikana aho ngo nyimba ari ubwo busambanyi nabo gukorera ukagenda uwo Fabrice turafatana tumaze gufatana hakabaho umutwe wanje yitwa Elize yaba munyira wo kwa mama wacu ni umwana nawe nyene yakuze ari umubarabara yiruka agenda ndamubaza we ntamutaramu wa ofisi ambwira jekweri mutaramu ofisi yarasubiye muri Tanzania sawa sawa cyangwa jeje ndamufise maze kugenda uko uwo mutwe wanje tuca turafata
turatangura kuba ibiwerewere cyitwa ibiwerewere mugira tutabanga hano twigira kwishuri tunago ngiye kwishuri ntabwo nyiruka ntiwabaza ngiye ndakubwiye nsubirira mwendo gasoje wanyisubirira bimaze kugenda uko tafatana na mutwe wanje nyene yitwa Fabrice ntangura kuza ndabangarana ndabomukana iyo hiyo bimaze kugenda uko wumva uwo Fabrice wo twatanguye gutorana kuri uwo Fabrice amvuze kugira kabiri ni uwumvirikiya ni mutwe wanje nako kiga katiye kiga katiye mikata kikato ntabwo kumutwara mw'ivyo kandi twari nabiye amana bisheye mugaje ndabita bo bagumamwo uwo Fabrice rero natanguriye ko tavukana turakomerana turajana ushikana aho nanje kugera ku rwego rwo kumpa yambo baragima atangura kumbwira ko nanje bazonyatira banyatire mbo muvuzi bimaze kugenda uko ibintu ntivyankundiye kuko iyo n'abandi bose muze yanyameza ko igisabisho icanje inyuma cyapapa mugace ngiye kubatara mugambwe temana we ibintu rondera umbwira ntibavyiye ivyo tuguha woguma wabigaruka kubira musa basanga cyane ndagumaho maze kugumaho uyo Fabrice haragera ko dutandukana dufatana n'umutwe wanje utari wanje cyangwa kijana ndafise mu mizima mu buyenzi tugiyeyo eba atakubwira ati ushaka itunga yego kubera ntagiswahili nari muga mutwe wanje wo ururimi wo kwa mama wacu wo yabamubwira yitwa Elite ngo yahana ngo bati kwantwara acagomba kuntwara mu kuzimu vyanka mw'ico gihe baza kuvyanka canje kabonga ngikabonga bandangira uyundi kubona kumambaza bandangira uyundi tucakujana wundi nasanze rero bararusa n'abagabo bo acarancira aranca umuti uburyo nk'uku mpaye mpuzabanyana ugiye kumfunga ngeze imbere y'umuryango kuca mbyibuha nkasumba umuryango nkavyibuha nkasumba umuryango ubu ivyo arabica aranca n'ibindi ku buryo ngomba nca mu mpemu hagenda cyangwa naho yinjira mu varizi hagenda ivyo byose n'ibintu nagenda gacisha nunganira ya miti ndamamara ukuri ndamenyekana no mu bantu abantu baratangura kuza barahamenya mwira hadasiba abagabo hadasiba abagore uri umugore ushaka kuvyara kugiye utagiye ku binyuzi utagiye ku nshinge je naraguha umuti iyo uhejeje gukora amabanga yabubakanye n'umufasha wawe naraguha umuti tunomuti ngo niwawufata uku ntuzige gusama kiretse ubishatse niwajya kuwufata muhejeje uzosama mugabo utamukeneye uco tuwufata uwo narawudandaza bo nkadandaza n'iyindi miti hari gusanga bigeme ukundanye n'umwana w'umuhungu ugasanga arakugiriye nabi akakuroga ukamuri mu gishoze imyaka yose uyu muti narashobora kuje narabikuvura ivyo byose bikaguhera ni kuvuga naravura ibintu byinshi nari maze kumenya intambwe ni kuvuga je ngiye ku mufumu naramwiganira nkanamubwira ati bana he je nkene munyereke n'umuti akanyereka tuno muti witwa uku ahantu henshi ukunda gusanga umuti henshi ni kwitanganyika hajya kumufunda muri bijya bisaka henshi niho nakunda kuba nkuri imiti iyo kudandaza iyabigeme ibiki nk'ivyo maze kugenda uko rero ndabandanya kuri Mutama ndose vuba ndamubwira ati rero cyo gushaka no kuri amafaranga je naribuze n'amafaranga n'isase ndayo je ngo ngamaye turamubwira ati yadusorome kajagati agati kagera munga dasoroma ndagashikiri kacakacira urubeya umucanga tu bigenze ukacara kati naruze kukwereka kinyambo kene ngo muzi shiraje mu bicuba aramuntu ko ntirarimi mbona ukacacura wahazi cyangwa ndafuriza cyangwa namurera nukuri
maze kubinkorera ivyo acaranshaka ndasago ntizirazimangana zirira ku mutima arazinyica, ni kuvuga nagenda nongereza muri ivyo narongereza aho duhuye n'umufumu narongereza kugira ngo ushobore kuronka vyinshi. Aciye uyo muti arawuca, amaze kuwuca kuri narose amahera menshi, nararose amahera kuri uyo muti, nararonka abakiriya aho nciye tuyaze n'umukobwa wamenga ntagomba ko tuvana, yaguma yumva ko umenga twogumana, ngiye ngo yaguma ngaha ngo tugumane n'ukuri kubera iyo miti tukagumana tukayaga. Hari naho wasanga rero ndiko ndaga n'abana b'abakeye aho batunze, ugasanga umukobwa aranyikundire 10, 5, 20 muga je sinigera mbona make yanyuma basi ku munsi nari nzitazena make ndaba muri ivyo Fabrice turatandukana watrakiti atitijwe cyangwa ati Fabrice rero watitijwe azapagenda namugirira cyanja kumwe Jeremy Fabrice mukura uko uburozi bwica umuntu bugujana naho bwijana uciye mu Rutana hari ahantu nyene urenganye muri Sosumo no gutereka baramutereka, maze kugenda uko Fabrice ndiyumvira ko nomwirukako mugabirana ko yari yamaze kuba mu mana kugeza n'isabone n'umurongozi. Ndamwirutse ko arambira ati ndabaza umufuma ati ndabira uno muntu ko atakibi azohavangirira cyane akagenda aravuga ivyanje, avuga ati nukuri uyu yaratoye inzira mureke ntakabikiye ndaguma ko cyane ndibandanyiriza byuhanje tangura no kurondeza abandi bafumu ndondeje mu bandi bafumu bacaduhura n'umuhungu w'umugenzi uko ivyo byose nabikora nari nize arashoboye gushika mu 8 ndasinda kubera agapupu abahungu twajana turakwita umwigisha hageze ko baduha amabiyete baratawe ndaca kwiga mu Kanyosha umwuga kwa Buyoya, maze kuwiga umwuga kujya no muganira n'abantu kw'ishure ndamara ku miti kuki keza rero ndo nk'umugenzi arambwira ati uraza renda kuhereke we ko umvurinda wenjira Freemason uraza ndakwereka umugenzi yokwinziza yokujana ndagenda ko mugenzi nsanga ibotike karadandaza Kirembe karadandaza turigana ambwira ati rero nta byinshi twovuga sigabanya skate ejo tutanda guhinyisha saa 3 kuvuye kw'ishuri ndandika ikete nkoresheje ikitukura n'urupapuro rwera ndabandikira ko nshaka ko no ushobora kwifatanya nabo nkinjira mu uwo mugwi wabo hanyuma nanje nkagira itura twambye ati sawa tukagenda aza kugenda ndamusambanya nukuri nabibabwiye ntabise imiti uri umukobwa dukundanye nukuri kibundi twakundana nk'ibintu by'ukwezi cyangwa ibijya byo kuma tujanye ibyindwi zibiri cyo twakundana indwi imwe twaba tuvanyeko ko icyo nabana kurondera akubusa baca nagusambanya duhejeje nasuke nayo ndavuga suve iwawe narayisigara kuko naba narazibuze nabandi zifise mu cyumba intunze wewe waheza iwawe jewe nkaca ndavuga iwanje shasha iwawe ukatwiyisikiye nazibika hejuru mu makosta muzeya mu makadre y'amafoto niyo nazimugeza kubera ngo twabana twagiye abamubwira ngo mutwi wanje twafatise agumaho imaze kugumaho ndabibamo ubusambanyi ndabona ndasubira wa mungu arambwira ati rero uraza ndabwinyisha turagenda maze kugenda ndabibona arambwira ati kaze uzoza mushyira umunyu isaha saa 6 tumuranga uzofashize bayamuhaye iminsi 14 kurindira ko nshobora kujana muri ya minsi 14 nari maze kuronka abagenzi bashaka kuri 5 nabo bashaka kwinjira ko twakwinjira
bimaze kugenda uko turagumaho tuca turinjira ya misi kwiye 14 turahitana wa muhungu aca adutwara aravuga ati ivyo ngira nivyo musubira. Atangiye afukamye abyutsa amaboko ko aravuga amajambo ahejeje kuvuga n'amajambo banyene hacahaza umugabo yambaye ikanzu yeye afise n'utuntu mu kanuze ya mugakonde n'akarumyo gatwenka kajya kakakinju aca arasuka uwa mbere arano anyo umva yavuga yatubwira ko ari ji ishobora kudushikana iyo dushaka uwa mbere yinyoye acarahenuka ahenutse abo turi kumwe bagomba kwiruka kora nanje nari sanzwe ndabimenyereye cyanavuga toya ane kuko hari amajina siginda agukubita no kukwica kakwica cyangwa toya mutekane ni ngune hamwe uwa mbere arano inyuma y'imisegonda nka 30 acaravyuka acavuga ati wewe umugera imitima ibituntu ivyo wowe ntimuri kumwe no kugomba kuja kuzibarabara wewe ivyo urasezeye wewe kahaze kajya n'uyundi turashikirwa duhejeje ibara twisanze tuko turagenda akayira ibariyeri ya mbere twasanga ubundi mugabo aratubaza muri ko mujahe umva mwereje ku mivyo bimaciye munyika twace tunyika muca mwisanga ahantu tutazi yego mugabo atari umuco wa cyane atakintu kiri kurushobora kubona cha turagenda tugiye rero agenda ku bariyeri ya mbere twasanga umugabo aratubaza muri ko mujahe ndamubwira twebwe tuje kurondera ubuzima turavuga ati kuri karibu aca aradutwara ku wundi aratubaza muri kumujahe turamubwira uko nyene gushika dushike nko kuri portayi hariya ku muryango aca turasanga umugore yambaye ikanzu itukura aravuga mu kumurondera iki turavuga tuje kurondera ubuzima dushaka ubuzima bumeze gute dushaka amafaranga kazi kiratangura kiradutwengira mugabo muba mwafukana mumeze uko turafukama kiratwenga rwose n'urujwi rurenga kirasubira mu nyuma kirankankama ni ukuvuga rero uhenze ugaca utaramura amaso ngo aca kaba ubwonko bw'iwawe ubwonko yaca amaze kukaba ubwonko gusubira kugaruka bwa kw'isi tuba tugikora uca ubijini rero ikwiye kibatangura kugukoresha icyo bashaka baca batanga gukoresha mwuka turaza muri bindi mpamvu ni ukuvuga ku isi we ntusubira kuboneka ni ukuvuga ni hano uzoca usanga ngaha ku isi wacu bariko batangaza ngo naka twaramubuze irengero baracumva ibintu nk'ivyo turagumaho abahungu nari n'abateguye ndababwira ingene bimeze ngo turaheza turatwara rero uyo mwumva ngo shoferi ari shetani yica mu ntebe nk'umwami nk'uko nyene yicaye kuvuga yuko biga bavuga ngo ninyororo co ntara naho nka ninyororo nibize mbona usanga yicaye mu naho nyene mugezeho umusoma nga mu maguru hanyuma akaca mufuka mu kumwese kumurongo rero kigatwenga bose bakatwenga bose mu nyuma kikagukankamira kigukankamiye mu nyuma naho rero kibonye kumega murarinda kica gitangura kurekura ivyinyo binini kugira ngo kibakanye mwe muri mugikomeza mukaguma ngaho mu nyuma akarekura ibitsara birebire abonye kumenga nyene mwagumye hamwe kuko bashaka kuraba kuzogira ibanga ko mwijoro baje kugutemberera uzoshobora kubakira cyangwa induru turavuga ati okay baragumaho kigatangura rero kudutembereza aho bakorera amavuta yo kwiyambiza, aho bakorera impuzu, aho bakorera imiduga usanga ari amahama iki avyo muri rusange mu mangazini akorerwamo neza uko ngaha kw'isi wacu hariya niko bimeze na hariya amamotariyo abantu imiduga uko nyene abaja ku masoko uko nyene
bacyumva baradutembereza hanyuma harageraho bavuga ati tugende mufungure. Rero gufungura so kundi bakata inyama y'ambaku mu rundi bakaca baguha niyurya. Ni kuvuga ikunaniye ukwitije imyaka 25 ucuca gukubitwa utarayikwizwa na ufise 24 ngira n'igice n'ibindi bice hejuru mukubitwa. Mukufise 25 uragi inkoni nawe kumva ati none ndi wawe ni yamubana. Bimaze kugenda uko baradutembereza baraheza tukagenda ku meza. Tugeze ku meza barazana kivere kugira ngo kijya kivere tumweramo amata inusu kujya nyene umwe inugoroborosha tujeje amaraso ku meza. Ndavuze karibu umva ushoboye kuvuga ati nukuri je sifungura wewe urashobora kwigumira ngaho udafunguye mbo aho twari kumwe bashoboye kurya iyo nyama mbwa je ntawe nashoboye kurya narari amaraso gusa amaraso je narayanyoye ndayaheza kuko bavuga ati bimwe mu rondera isheni ya nyuma turiko ni ikutagishoboye nabigirondera ntibyoshobora kukubona. Ati sawa twamazeyo imisi 3 ari tuzi jewe mundira bari bakibaza ko wari nuko nashobora kubabwira ati twe dukeneye ko no kwisi mundira bagoma batubona voka ko mumbona baza mundiwe kumbe nawe je ni urushushu mugaje original mubi ihari. Maze kugenda uko twarashoboye gufungura twamwaye amaraso y'inyama 32. Uri musi wa mbere dushitse bukeye baradusubiza hahandi mwari mukirira musi wa kabiri baca baradutembereza aho bakorera amatara na rusayani n'ubu bukonje ubu nibwo badumika ku nkono iyo aramutara ayo matara y'uranga aya y'umuco wacu aya ntayari umuco utwo bakoresha. Bimaze kugenda uko baradutembereza nyene uwo munsi waheze udutembereza mukongera mukaja ku meza gufungura. Umunsi kuri gatatu ariwo dutahirako bavuga ati oke cyadutwara rero kwa shetani avuga ati oke ubu agezeho rero tuba y'amafaranga cyabagutwara uruzu kubanza gushaka amarundi. Kila gihugu cyose bafise inoti yacu gushaka abanyamerika cyane agomba abanyamerika mwenda mugengo mu madorari zacoke bagakijya kimari barakibona n'ubufunguruzo baraduha ubufunguruzo twese ubufunguruzo 3 ivyo bisanzwe ni rumwe wari rumwe ntarujya rumare usanga ku ishuri. Bimaze kugenda uko baca bavuga ati ubu mwabonye amafaranga hageze aho mutani kimazi twahera kuri soa bahere kuri papa cendana baraje nakoze afisa amanyama vrema ndangira mbya jewe nigikunda nta muntu n'umwe wo mujyana ndaguha ubona ntashobora kuguha ino party wanje nitana nta muntu n'umwe je nkeneye azonyemere nta muntu n'umwe ndaguha. Urumva aho kira kukangamira nawe uciye wiyirusha ukumva ubwo ncuvuga ngo yego ukivuga yego so wabuze umubona kuba muri ko nta n'umuntu ashobora kuba bapfuye ni hahandi uzosanga ariko aratambuka nkuko mwumva ngo papa wawe ariko agendagenda nka mu rugo aratsita yarumye niwe mukiyumvira cyo kaza wumva ngo amugobo baragonzo cyo kaza wumva hariya aho ahuye natsidiye umva ni uwo mwanya naho bari muri dushe aruma ntaka ibura imucako swawe kacumu ngabana turabana nagendera na manyama ko numva nakise nari sanzwe kuri ibitsina ndayifise nari maze guca muri byinshi kamaze kugenda uko baca bavuga ati ntaco kuko baca barapropoza utanga so wawe ukavuga niko wawe baca baza rero kurujya mu ryamana nawe ujya mu mwarana umugisi yose rero twarana n'umuhungu witwa Diyo rero gutanga Diyo kwiri n'umuntu yamurina ninjya yagira nzaho yanagikunda ndabihevye cyane. Bimaze kugenda uko cyavuga toki tugomba rero
murabe abandi bantu turabavuga ati nyine murabe nyine abo bantu niyumviriye mwe mushaka gisaka cyangwa se abo bantu twamaze kubatora mwebwe twara amafaranga agahera iminsi 3 uzaca mwungurura inkumbi yoca mwungurura iyindi minsi 3 ihetse tushobora kuyakoresha n'abantu tushobora kuyakoresha bakoresha bamwe batanye maze kugenda uko amagati ashikana dushikira kuyo mukungu twese twisanze mu botiki ku nkuru nyinshi zimwe twasiga turimo nizo twasanze ari zo turimo umwanya umunsi mugende wa mwanya nyene tuba turiko no tugarukira urumva tuguma ko umuntu wese ati wow tukomye abo ewa akaba ari umuhungu twari kumwe umwabo narondeye yava mu Rumonge wowe ukamushiki wa papa yitwa Deyo ari muri Kenya turagutwara rara twaba muhira tutangura no kwishima twemira ntangura kubaza amapasera ari imwe ubangaye muzejenga ntumwe nze namubwira ko kubera yarasanzwe azi ko nkora ibintu bya plomberi numva bari ko barabinyigisha nawe mfise umuntu abinyigisha twajana niheka namubwira yuko tugira turonke umuzungu tugira tuja kubaka ibitaro Igitega kugira ngo jewe yanoti dairose cenja Igitega gupanga inzu cenza ndaronka ikinoti banguri bazi ko wa muzungu ariko araduhemba umva ko nari namaze gupanga imiti bigenze uko musi wa mbere urahera wa kabiri wa gatatu turagenda turugurura turaraba turasangayo inoti zirakwiye kabisa dusanga urupapuro ruvuga yuko kira muntu wese ayo mahera tuzoyasanzaza numva nivuga tuzoyigurima hanyuma tusinzire hama tuyamene tumaze kuyamena uvuga nta kujyana kuri umwanzo ugatinda tuyifunga niba kubita mukagunira yazanye kubita mukagunira undi tatuyifunga yamena tuyagabura here ariko ufumu atakujyana bimaze kugenda uko uwo munsi turayaraba turabona amategeko baduhaye tizabo hasigaye umunsi umwe nkuko dufate yamana tutangura kuyakoresha ejo muri bo babana cyavamo umwana umwe n'uwa mukibeni nkuko woshwana na mama wawe atakurekeye saa situga ngo nagariko guca ntunga burindira ngo kazima narose amahera ngo twinje muri Freemaso yebarareba bamwe muhira kuri bubiri na pick up cyarafata twese baradutwara narasanze ndisigura baje kuraba yanote kubura nababwira namubwira umwana akomeze gusenga kuko nitagumaza gusenga ubu muzamutwara kaputi hamwe mu mugura cyerere kubera nari isanzwe cyane ibandaniriza wa murimo wanje bandanya nidandariza bya bindi ndabona maze kugumaho ndandaza ibyo bintu mu nyuma aca haraza umuhungu wo mu kibanda nyene wacu mu kijono cyo ngahanguru aramaze ati ejene narufise amateka menshi iwawe ko kubagana urenze none mushobora kutuzanira umuzimu kwegera amahera umuzimu kuvuga umuzimu ni nk'uko ugenda bandoga sibyo rero ndoga wowe mukina maze kukwicara rero sibyo ndakubika umutima wewe bakaca kuguhamba bagiye kuguhamba jewe wewe ndagufise ni kuvuga rero ni wewe muzimu ndagukoresha nuko shoye kukubwira ati genda unigene ko wawe warafuye umva wewe uba warafuye ku isi barazi ko wafuye mugagenda gutunze kuko mu nzu kunyene twicaranye mu nzu ndagutunze kunyene kandi ndakugaburira kitira ko ndakugaburira indya ziri mu muntu kuko ndaguha indya ziri mu muntu badakugombo ucusubira kuba muzima hama kuba muzima kandi baba baraguhana hajya baba bakubise umutima ntuba wafuriye ko ngo gaputi ni ngo kukubika umutima ukaza wumva umuntu nyine kwafuye
kumbe ni jewe ndagufise ndagukoresha icyo bita umuzimu. Ari umuzimu akabaho ijini akabaho igisigo cyo byumva ngira ni bajya abantu nora twumva bavuga ngo nakaya ngo yari yarapfuye ngo none twashiye mu yego byagenze biba byaciye mwizo nzira hama bimaze rero kugenda uko ndambwira ati jewe umuzimu ntashobora kumuronka ngamubwira amafaranga twumvikana 60 miliyoni tuzumvikanye turandikiranira n'ugwete tumaze kubandikiranira bacakagumako bacabarambwira ati rero tukeneye so tuzanira umuzimu w'umukobwa cyangwa w'umuhungu yapfuye afise imyaka 18 kugeza ku myaka 35 agafa batamukubise ndacumva rero ico kintu hamwe wari kurambaza umuzimu kuko umuzimu aro basimbura bakubise kumva n'ubundi basimbura bahamagaye n'ubundi rero wowe nyene akwirogera ugafirako akirirwa aragusimbura abagukoresha uwo basimbura ni nk'uba yarapfuye akaja ku kaburi kurondeza gacumva ati umukobwa yapfuye badakubise kandi bataciye agasongerera ku rurimi bimaze kugenda uko ndavuga ati ce ntagorane turumvikana amahera kirababwira ati rero mumpe vase y'amatike barama amafaranga agera ku 500 umva 500 babimpaye ndagenda no kuyo mama bamutuma amanoti maze gushikayo ndamubwira mama nje kurondera umuntu umuzimu bantumye abamumenye nabo kubera ko byakorana n'uwo muhungu avyuka bava umuhinga rero ndamukeneye cyane amahera banyemereye nayo abamubwiye ntagorane n'imwe nanaje kuko yarankunda cyane umva niyo misi yose ntunayipfuye nabo umwana wiwe ngiyo nari mfise inzu iwanje ashikiramo mbabo televiziyo kirakiri ninjye abanzanira kujyana maze kugenda uko ukeye niriweho hageze mu joro arambwira ati twitegure tugende kandi we yari umuforomo we yari umuganga turitegura kandi yamaze kubatwara benshi abavyara abo vyari azi ko bavyara ibintu ivyo byose yakuvuga kawe ikintu maze kugenda uko tucagenda tumutaro Tanzania maze gushika Tanzania amurundira cyarancu umuti wo kugira ngo uwo muntu jewe nshobore kumugendana uwo muti ziri gahunda zawe zibiri n'izindi zibiri ziri ngaha n'izindi zibiri ziri mu mugenza n'izindi zibiri ziri ngaha mu ntege banciye kugira ngo ntashobore kundusha imbaraga umva vyitwe ko ndamukoresha nanje ndamutegeke turagumaho ndamushikanye turaguma tugumye aho kuwa gatanu mu gitondo ibana ndagenda ndaza kuraba wa mugenzi umwe yantuma wa muntu turavugana mugenzi kuri ejo nta ngorane n'imwe ahubwo bari kurotera amahera oke nta ngorane zasosani turagenda ngeze muhira saa 6 nyene ebana yo kuwa gatanu sanga karatugishwa n'umuri wanje bimwe bibi ebana tugishwa arambwira zana y'amatsiko wabitsa aranambwira ivyo naciyemwo ivyo byo mu kibembe ingene byagenze byose arabishaka gushikana hano naje numva ijwi ry'Imana ryinjiyemo ndagenda yabiti ndayimuha arayiturira yabaye amasipe arayaturira bimaze kugenda uko muhira baranyakira kora n'abantu basenga baragiye babimenye yego barabimenye baranyakira barasenga turasenga mu gatondo kwa gatandatu cyane tuzindukira ku ishengero turirega twejeje kurirega tutamuhira
turakora igifungo. Twakoze igifungo kuri turasenga tugeze saa munani babantu baca baraza muhira n'imodoka baje gutora wa muntu wabo n'inoti mushakoshi ebana baradodora bavuze ni hano bavuze karasenga tena ni karasenga barume tena yakijijwe uya basi mwana kizwe basi mwana y'ibyo bintu bunga y'amahera barume na vya bintu habwo cyana nyene kwa nanje namaze kwakira umutima ebana turababwira ati ngomba musengere hari ikintu narifise hari umutima ugenda nifise aba bantu bariko bandondera musengere kimveko ebana turakwita amasengesho baransengera ubwo umutima uraha tuzaca kamera ntayo konye ngirasohoke kuyatora ndamubaye cenongera ninje narasohotse ngeze imbere ya portail gukuru kuguru ngo nsohoke ya bobo bandetse babandanya basengera usohora kuguru biranga ko nshobora gusohoka ngo ndamubaye baranyereka amahera mushakoshi ngayo amahera yeshene gutore uduhe ibyacu n'ururimi rurakoka biranga gusubira no kurekura ijambo ngo ndabishu nabwo ndabaraba nyene kuko tumaze kugenda uko ndasubira gusenga nanje turasenga ebana mama umugatolika baraninahaza kweli aho na wa muhungu turi kumwe umwe aba muhira umwe yitwa Diyo n'umwe yava mu Rumonge twaronderana ivyo bintu naho nyene turi kumwe yakijijwe twese tuca tugumya aho nukuri twakira agakiza aho nyene tukiri mu masengesho mama arazana nyene bijya by'iwabo bakoresha mu kuninahaza arazana urupapuro ruriko amajambo tuvuga arazana na Bibiliya avuze umwe wese afata Bibiliya hanyuma aziguru aho ararisha amaso asoma ko nyene umwe wa mbere umwe yitwa Diodone umwe tubahana tuze mu muhira azinguru yuko acasoma hantu yuko kubera yari yakomejwe maze gukomezwa ariko wa Mungu mugabukeye ku wa mbere nawe nyina cyasambana n'umushiye wiyo yarayakomejwe gaja mu Imana rivuga bya bindi nyene wa wundi nawo arashikirwa na wa wundi rivuga bya bindi nyene nanje nzinguruye ebana je horore ni gatutu casanga eba wa wundi bya bindi nakora nivyo biriko bivuga haravuga yuko ninasubira ivyo bintu nkabisubiramwo yuko nzozimangana burundu atamba bazizobaho z'Imana nyene eba uko ntasubiye nguma ndahategera neza muga mpora ndahasoma rimwe si cyane umurongo nuko nawibagiye ndawubajije mama kubera wowe yacagenda aravyandika mu kaye yohambira turagumaho tumaze kugumaho no kuri ndakizwa nyene gufata intumbero bimwe ndavavanura navyo vyo kurondera iyo miti ndabiheba vy'abafumu eba reka rero maze kuvavanura n'ivyo bintu ubukene bunkubita ntangura no kudandaza za mpuzu nakora naba za mpuzu nambara zizimvye zimwe nagura ntangura kuzidandaza ndakena ebana ndabimbwa gushika naho mu nyuma mvuga ati ibi bintu vy'Imana rero ntibibaho je ndasubiye ngira nsubire kurondera vya bintu by'iwanje kuko ndabona hajya nta kintu kiriyo ibintu by'Imana ariko babwira ngo mume mu Mana kandi mu Mana nyene sindabibona eba ajya umutima n'umwe ngumyaho nukuri ntarahiye umunsi abagira ati jewe gusambana ndabihevye ndasubira ndavuga eba mu nyuma ndi umwe shitani nimbi nukuri
nongera ndasubira cyasambana n'umwana w'umukobwa kubera mukurahira navuze ati nukuri Imana je kintu ndakwemereye ninasubiramo mu gusambanya no mu bufumo docemba mugabo nsambanye n'uwo mukobwa mu nyuma yaho mvuga ati ndakikijwe ndavuga mw'ijoro turyamye ndahira nabo turi kumwe je rero nafuye wowe na zimwe ndaziguhaye nawe wowe na katika ndaziguhaye urara jewe ndafa mw'ijoro maze kugenda uko mugabo ukeye mbona kumuramuka ndi muzima ngize vyabiri arabesha niko ntafuye cyangwa na n'undi mukobwa turagumana eba mu nyuma harangijwe rimbwira ati ugasubira ndagukorera ku nyengo ugasubira ndagukora mugabo guhera ico gihe uwo munsi wa mbere sinasubiye ku gifumu na nisa sindasubira ku gifumu ubusambanyi ndabuhagarika ndabuheba tangura ubuzima nk'uko vyari kera tangura kuza ndarondera nkoresheje ingufu ziwanje ntibutse muri vya bindi ego rero bimaze kugenda uko ndapampanura navyo buke nkaba rero mvuga ati norangiza shimira mwebwe mwese mwatoye karakanya ko kumviriza ino ntahi iwanje naho ntarayishinga mu ishengero sinashoboye kuronka aho ashobora kugenda mu rushengero ngo ndayishinge aba rero ndabasaba ko uwumva yoshobora kugendera mu nzira y'umukama yogira mu vy'Imana kugira ngo abone ko neza na neza inzira ko shatani ntakiriyo ni maske arakwereka ko ari ibintu uzokwama urimo mu myaka yose mugabo ubishitsemo kuryo uyaronka umaze gushikamo hagati na hagati nabo baguha andi makondisyo akuremeye kazosanga uri kuvuga ngo iyo menya kazosanga n'umuryango wawe uriko urawurimbura ku kintu utabajije rero novuga ati ukuri muhanurwe abajene abamama abapapa mufate inzira nziza n'abavyeyi bakundisha abana babo gusenga nanje ndabije ndabashimira nongera mvuga ati uzoronka akanya ko kumva ino nahi ambona mu maso muyandi ndabimubwira toshobore kundondera ku nimero zibiri ndashobora kuvuga iwanje nimero y'uyu yamfashije kugira ngo ntange kino kiganiro nciye kuri Bisata nimero yanje ni 60 unaga ushobora kubabwira inimero yiwe kuko turabana nawe namufashe mu mugongo kugira ngo yamaze kumbwira ivyo naciyemwo ndamubwira ati je niciye muri iri shaka gushinga intara nawe yoshobora kubabwira inimero yiwe kugira ngo mumbuze n'ikimumwe wo kaca mbarira murakoze cyane ku nahe mudushingiye je mu bisanzwe naranejejwe no kumva ivyamye mubinyagira cambona ko mubicisha no kubundi kuri shano yacu kugira ngo bishikire benshi mu mwanya muto hama ico noguhanura mu kurangiza nubwo wumva ivyo vyakubayeko ntumpagarike gusenga ahubwo utsimbatare kuko nutatsimbatara shetani azobona kuri kuramusesera gafu arondereho uburyo bwo kugutwara ahubwo burundu aho ugiye kuronka ibigeragezo byinshi kuko iyo wikuye kuri Satani aragutega imitego myinshi kugira ngo ushobore kumaramara ku buryo abantu bazokubona bazokugatira n'ujye ni wa muntu yadushingira ya ntahe uzosanga rero kwikura maramara ugatira none bya bintu nabivugiye iki kuko nabisubiyemo rero nk'impanuro bandanye usenga wondera abo turashingira intahe uko bivuga niko uri kurakiza umutima wawe hama nanje twari kumwe nababwiye akazina nimero yanje
mukeneye kumubaza byinshi ni 69 549 760 canke ya WhatsApp 71 10 22 33. Murakoze rero, murakoze kudukurikirana. Thank you.